Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Amahoro mwese bakunzi ba Diocese nkuru ya Bujumbura, ndabaye ikaze muri ano makuru yo kuva kugenekerezo rya 10 gushika kugenekerezo rya 16 Myandagaro. Amakuru mutegurirwa n'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru, mukakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Archidiocese de Bujumbura akaburungu BI. Ngizi ngingo nkuru ziyagize. Ecclesia Katolika yarahimbaje umunsi mukuru w'iyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria umunsi wa 6 igenekerezo rya 15 Myandagaro. Tubafitiye amakuru y'imibano ubutumwa n'ayandi idoni mu kanya udhade kaze njeniyanda yabashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Mu muryango w'abasalesiano baba mu kigo citiriwe Umweranda Yohani Bosco bita Don Bosco kiri muri Paroisse Buterere, ku munsi w'Imana igenekerezo rya 16 Myandagaro biriranywa akanyamuneza ko kugabana umusaserdoti mushasha Patiri Pierre Claver Bucindika n'umudiakoni Jean-Marie Hitimana batiwe muri ayo mabanga mu muhezagiro wanye n'icubahiro Musenyeri Yohani Ntagwarara umwepiskopi wa Diocese ya Bubanza mu izina ry'umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura. Ni inkuru ya Michel Nibitanga. Hari ku gihe cy'isaha 5:52 z'umurango aho umuryango w'abasalesiano bagabana umusaserdoti mushasha Patiri Pierre Claver Bucindika. Umusaserdoti yatewe muri iryo banga ku muhezagiro wa nyene cubahiro Musenyeri Yohani Ntagwarara. Muri yo nkuka y'imisa uwo mwepiskopi yasiguriye inkuru nziza ya Yezu Kristo yanditswe na Matayo ivugaho Yezu yari mu nzira irora i Yerusalemu, abantu isinzi baba mu bisagara vyegereye agahinga yirimo bakaza musangayo, nawe bikamutera ikigongwe kuko ngo bari bameze nk'intama zitagira umwungere, maze akabigisha ubwami bw'ijuru akongera agakiza abagwayi babo. Uwo mwepiskopi amaze kuvuga ko uwihebeye Imana yihebera Imana kubw'Imana no kubw'ubukiro bwa bene wabo, ico kigongo Yezu yagiriye iryo shengero naco yafatiye ko mu kubwira diakoni Pierre Claver Bucindika uko ibanga rimuraririye rimeze. Muri uwo mwanya mukamenya ko Pierre Claver yarakiri umudiakoni. Yezu arangurana ubutumwa yahawe na Manase umutima w'ikigongwe. Ikigongwe naco niyo ngero nkuru, niyo ngero nini y'urukundo umuvyeyi agirira biwe. Umusaserdoti ategerezwa kugira uwo mutima w'impuhwe, uwo mutima w'ikigongwe, kubatumwe ko wa musaserdoti ushinzwe kuremesha abo bantu bajonjogoye kubera ko bakeneye ubaremesha. Ajije kwategwa Fratiri Jean-Marie Hitimana umudiakoni, Musenyeri Yohani Ntagwarara arahaza rero ashikiriza diakoni Pierre Claver Bucindika nawe isakramento ry'ubusaserdoti. Yongera amwatura ko gisabisho c'ubusaserdoti. Turagusavye muvyeyi mushobora byose, uhuye umusavyi wawe araha iteka ry'ubusaserdoti. Subira umuvyagizemwo mutima mweranda, aronke Mana yacu iryo banga ry'ibibagabaga rikomoka kuri wewe. Kwaregera abavyeyi ba Pierre Claver Bucindika se na nyina baratubwira ukuntu bashigikiye uwo musaserdoti mu kwinjira mu muhamagaro wiwe. Umunsi w'umunezero udasanzwe twari twarifuje imisi yose yari muri formation ko uyu munsi ugashika tukiriho Imana yatugiriye ubuntu. Yagize iciyumviro turacakira mu nyuma twamenye nka gasopo ubonye ubivuye ntuzuze ngaha ugagomara tumugumiza musabisha amamiza ro mu gisabisho cyane. Namusi nanje naryohero ni wa munsi urashitse noneho kuko n'urugamba. N'akanyamuneza kenshi uwo musaserdoti yatubwiye ko yashigikiwe n'abavyeyi basanzwe ari abakristo, acana twigana n'ukuntu yinje muri uwo muhamagaro n'ukuntu abasaserdoti b'Asalesiano bamukoze ku mutima. Umuhamagaro ndawamura muhira kubera ko navukiye mu rugo rw'abakristo batureresha indero rukristo. Ico nibuka cabaye imbarutso tukiri abana, papa yarakunda kutuyagira ubuzima bw'aberanda twitiranwa. Hamusi umwe ariko aratuyagira ivy'Umweranda Petero Claver atubwira ko yari umusaserdoti w'umujesuiti. Kuva ico gihe ndavyibuka ncamvuga ati namba Umweranda Petero Claver yari umusaserdoti kandi nanje nkaba nitiranwa nawe, nanje vyanke bikunde ntegezwa ku umusaserdoti. Cyumviro ndakigumana ndagikurana, hanyuma mu nyuma ngira amahirwe ngiriga ubuntu bwo kuregwa n'abasalesiano mu bintu nkengurukira umukama no urukundo badukunda, ukuntu mu by'ukuri batwereka ko batwifuriza ibyiza. Numva ndabakunze, numva ni
nifuje kumera nkabo numva nifuje kuba umusalesiano kugira ngo nanjye nzogirire barumuna banje ivyo no bari batugiriye. Pierre Claver Bucindika rero abaye umusaseredoti w'umusalesiano agira 16 mu karere k'ibiyaga binini akaba yaciye amenyeshwa ko agiye kubandanyiriza ubutumwa mu gihugu c'u Buganda. Mwomenya ko ivyo birori vyahuriranye n'ihimbazwa ry'isabukuru imyaka 205 yo kwibuka ivuka ry'uwatanguje mu muryango Mweranda Don Bosco bene igihe uwo musaseredoti no mu diakoni bagindagano zabo za mbere. Michel Nibitanga mu kigo c'abasalesiano citiriwe Don Bosco co mu Buterere ku bwa Sedicom. Arakoze Michel Nibitanga. Gisata cyo kwemera mu kinyegezo cirizwa mu ijuru rya Bikira Maria abakristo bizigiye kuzoshikiriza ukagimibiri yabo no gushikira ubuzima bw'amaho. Ayo niyo majambo Patiri mukuru wa Paroisse Magara Patiri Innocent Bandyatuyaga yashimikiye ko mu nkuka y'imisa yaherejwe ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 Myandagaro itariki ihimbazwa ko umunsi mukuru w'umuvunyi w'iyo Paroisse. Idonido na Jacqueline Habonimana. Mu kinyegezwa ciyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria abakristo bizigiye kuzoshikiriza ukagimibiri yabo n'ubuzima bw'amaho. Ayo niyo majambo yashimikiwe ko mu nkuka ya misa yaherejwe na Patiri mukuru wa Paroisse Magara Innocent Bandyatuyaga kuri uyu wa gatandatu w'igenekerezo rya 15 Myandagaro aho ku isi yose haramutswa hahimbazwa umunsi mukuru wizwa mu ijuru rya Bikira Maria akaba ari n'umuvunyi wa Paroisse Magara. Tumwumvirize. Umunsi mukuru wa Paroisse yacu ya Magara yo yitiriwe Bikira Maria yurizwa mu ijuru. Niko umukristo kuri ico gihe Simoni nta mwana yagombye ko uyo muvyeyi yoragira uyu muryango w'abakristo wari uhejeje kuva muri Paroisse ya Butumba. Burya umuvunyi n'ikintu gikomeye aratuvuna aratugwanira aratuvugira aratuburanira. Bikira Maria rero umunsi turamukeza arakezwa kuko yashikiriye umutima n'umubiri ubunyazwa bw'ijuru. Mbega twese none ico kinyegezwa ciyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria tucumva gute? Nuko twebwe abakristo twizigiye kuzoshikira izuka ry'imibiri yacu n'ubuzima bw'amaho. Muri iyo nkuka ya misa habaye ibirori byo kwakira abakristo bari barataye ukwemera bangana 35. Muri bo ingo zishika 8 zaciye zigira indagano zo kubaka rukristo. Habaye kandi batisimu y'abana bato bangana 31. Ivone Irankunda umwe mu bari barataye ukwemera yagaragaza akanyamuneza mu gukengurukira Imana. Tumwumvirize. Umva akanyamuneza ntangere kuba nongeye kwakira umubiri wa Kristo n'amaraso mweranda yiwe. Bamenyesha ko abaririmbira Imana bafashe mu nkuka za misa n'abagize amakomite y'amakorale yo kuri Paroisse Magara yitiriwe urunani rw'amakorale. Jacqueline Habonimana ku bwa Sedicom Paroisse Magara. Arakoze Jacqueline Habonimana. Mu guhimbaza umunsi mukuru yurizwa mu ijuru rya Bikira Maria muri Paroisse Munanira karakanyamuneza mu nkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Deo Nitunga Patiri mukuru wa Paroisse Munanira kuko habayemwo abasubiye mu Bukristo umwe nawe arabatizwa n'abandi bakristo bo mu w'isanamu ya Bikira Maria gendera ingo bararungikwa mu butumwa. Ni inkuru ya Gordien Kanyegeri. Mu nsiguro yiwe Patiri mukuru wa Paroisse Munanira Nitunga Deogracias ati Bikira Maria yurijwe mu ijuru umutima n'umubiri byose hamwe kuko atagatosi kigeze kamuranga. Umunsi mukuru wa Bikira Maria wasize ivyamwa muri Paroisse Munanira. Abakristo baba 52 barakomoje naho umwe tashoboye kuhashika kubera ubusaza bakaba bazomusanga mu gisata kitabariro. Abakristo bakira Bikira Maria agendera ingo barenga 40 bararungitswe mu butumwa. Umwana umwe yarahawe ibatisimu. Umwe muri abo bakomoje yaratubwiye uko yiyumva asubiye mu Kristo. Tumwumvirize. Niyumva uburyoherwe bwinshi kuko bihuriranye na Bikira Maria yurizwa mu ijuru. Nukuri Imana irashimagijwe cyane kugira nsubire gusangira. Narimaze amezi 4 ntasangira ariko Mana urakoze ko nsubiye kwakira umukama kandi ndiyumva neza ndaryohewe cyane. Umuyobozi w'inyigisho nkomeza kwemera n'amasabamana muri Paroisse Munanira Nimbona Zakariya yaratubwiye isano ry'abakomoje uwabatijwe n'abarungitswe mu butumwa kuri uyu munsi mukuru wa Bikira Maria. Tumwumvirize. Dufise akamenyero kuko mu mwaka abakomoza baba 3 murumva ko nakanyamuneza kadasanzwe haba kwiyo migwi yose kugira
ngo mbere cinahura no kuri no munsi mukuru wiyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya kuko nabo iyo migwi yose ni n'abana ba Bikira Mariya biciye bihurirana rero gutyo murumva ko bica biheza bikaba neza cyane hakaba kwigina iyurizwa mu ijuru ry'uwo muvyeyi wacu Bikira Mariya no kugaruka muri ekleziya no kubatizwa muri ekleziya no kurungikwa mu butumwa. Gordien Kanyegeri Paruwase Munanira ku bwa Sedicom. Arakoze Gordien Kanyegeri. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 16 Myandagaro abakristo ba Paruwase Kiganda barasezeye Patiri Isaac Ninazimana yahora arangurira ubutumwa muri iyo paruwase. Yenicubahiro Musenyeri Gervase Mashimiye Ubusa umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura akaba yamurungitse kurangurira ubutumwa handi. Idonido na Timote Ndayikengurukiye. Uwo mugi wo gusezera wabaye mu nkoka za misa zose ari zitatu zisanzwe ziherezwa ku w'Imana muri iyo paruwase. Mijambo giwe Padiri mukuru wa Paruwase Kiganda akaba n'icaro c'umwepiskopi mu ntara butumwa ya Muramvya Petero Claver Ndayiragije arakenguruka cyane ukuntu babanye neza no musaserdoti agakenguruka ibikorwa yaharanguriye muri uyu mwaka yarahamaze. Padiri Isaac ariko arasezera nawe nyene yarakengurutse cyane kukuntu yabanye n'abakristo b'Ikiganda ingene bakoranye ibikorwa n'ingene abo yahanuje bamuhanuye neza agakengurukira n'abagize ico baterera kugira ngo ubutumwa bugende neza. Tumwumvirize. Akenguruka ko kuva igihe nshika ngaha muri Paruwase Kiganda hari igenekerezo rya 2022 kwezi k'umunani mwaka wa 2019 niho muri iki kibanza nyene nakiriwe mperekejwe mvuye ibuzira canda ndashika ndisanga amavukanyi turasangira ubutumwa nkuko umugere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura yari yabinsavye nk'umunyabigega wa Paruwase Kiganda. Ndakenguruka rero ingene mwamfashije muri ubwo butumwa umwe wese mu ntererano yiwe abatatereye ibikorwa baratereye ivyumviro kugira ngo ubutumwa narishinzwe bugende neza. Narahanuje unuriya kuri iki canke kiriya kandi mwarambereye abahanuzi beza. Yarasade cyane abakristo b'Ikiganda ko batomwibagira cyane mu kumusabira no kuzoja kumuramutsa. Yarabemereye ko bazokwamana mu gisabisho ngo kandi nakanya kamukundiye azoza araza kubaramutsa. Padiri Isaac Ninazimana yahora ari umunyabigiga muri Paruwase Kiganda umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura akaba yamurungitse kurangura ubutumwa mu seminari nto yo mu Kanyosha. Asubiriwe na Padiri Alexis Bateranya yahora arangura ubutumwa muri Paruwase Mubimbi. Padiri Alexis Bateranya yavuze yuko hataragira ko avuga ngo kuko no mugeni ngo azoronka kanya gakwiye. Ku izina ry'abakristo urongoye inama nkuru ya Paruwase Kiganda umushinga na Joseph Manirakiza yarakengurutse cyane ku vyiza abasaserdoti bagirira abakristo b'Ikiganda aca sa Padiri mushasha kubandaniriza aho Padiri Isaac yaragejeje mu guteza imbere paruwase. Muri Paruwase Kiganda Timote Ndayikengurukiye Sedicom. Arakoze Timote Ndayikengurukiye. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubutungane n'amahoro mu ntumbero yo gufasha abarundi kubaka ikibano ciza no kurekuriranira. Igisata c'ubutungane n'amahoro ca diocese nkuru ya Bujumbura caratunganije uruganda rwo kurabira hamwe urusobekerane rw'ingorane zatewe na kahise kabi Uburundi bwaciyemwo. Urwo ruganda rwabereye Muramvya ku igenekerezo rya 11 Myandagaro rukaba rwahuje abavuye mu makomine abiri yo muri iyo ntara ariyo Mbuye na Muramvya. Idonido na Renovation Senga. Afatiye ku mabi n'ivyago vyagiye bashikira Uburundi, Ambasaderi Rakavakure yariko araremesha ico kiganiro yarerekanye amabi atandukanye yagiye arakorerwa mu Burundi acasaba abarundi ko boje hamwe kugira ngo bavugane ukuri no kurekuranira. Intumbero y'iyo nama tuyimenyeshwa na Musenyeri Jean Louis Nahimana asanzwe ari umunyamabanga w'isata c'ubutungane n'amahoro muri diocese nkuru ya Bujumbura. Twashimye gukoranya abantu batandukanye mu nzego zitandukanye kuko mwabibonye harimo abaserukira amadini ko twebwe ntidukorana n'abagatolika gusa mugabo ko igikorwa c'amahoro ni c'abarundi bose. Ga hariho n'abaherutse gutegwa iteka ryo gutogwa mu nzego zo kurongora abandi mu gihugu kandi hakaba hariho n'abaje baserukira amaparuwasi abiri nteguza paruwasi ya Muramvya na paruwasi Kivoga kugira ngo duhurire hamwe tuyage turabire hamwe ako kahise tutabona co kimwe mu Burundi turabire hamwe co twoterera cofasha abarundi gusubiza hamwe no kurekuriranira no kunywana ariko babanje kubona co kimwe ivyagiye biraba muri iki gihugu. Arongera akamenyesha ugwaruka guno munsi ko tegera ko kazoza bazokabazwa bareke kuba basinda bibazwa. Renovation Senga ku bwa Sedicom muri CDJP Bujumbura.
Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'imibano mu gihe cipfuzo ca leta hari uko umunyagihugu wese yoronka uburaro kandi bwiza muri zone Musaga quartier Gasekebuye aho bita mu Gikoto hari abanyagihugu batakigira bacira nayo bamira kubera ko inzu zabo zabomowe n'imanga ica ku nkengera z'uruzi Mpimba. Kuri wa kane igenekerezo rya 13 Myandagaro Evelyn Irambona yaragendeye bamwe mu bagize ivyo vyago. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 13 Myandagaro twaragendeye umuryango wa Bigira Basigaye Dismas na Butoyi Jacqueline bari muri bamwe mu bashikiwe n'ivyo bibazo. Umupfasoni Butoyi Jacqueline aratwiganira ingene vyagenze. Inzu yacu yagiye ro 16 avril ariko rero imbere yaho twe twahimukiye muri 2015 wari umongo usanzwe sinamazi menshi tubona umenga yohaca ariko mu nyuma rero kubera imvura yagiye igwa 2018-19 haragwa imvura nyinshi cyane imvura rero yaratubomoreye. Mumaze gushikirwa n'ico kibazo inzu yanyu ikabomoka hari abantu baba bamaze kugira ico babafashije eka ndetse n'abajeje intwaro hari ico barabivugako. Abarongoye akarere kacu novuga ko atakintu kinini bakivuzeko nta muntu twabonye nabi byatubayeko yaba chef de quartier ntaho twabonye yaba na chef de zone yaba mustani ntaho twabonye natwe twaratangaye kubona ata muntu adushitseko kandi si ibintu biko birahagarara iyo manga ni manga iguma igenda kuko hariho n'amazi menshi kandi agira shikirwa. Umuntu ahiye afashwa n'inshuti azimwa n'ababanyi n'umuryango turi muri Eklezia Katolika imwe twasaba ubufasha mukatuba hagufi. Abo banyagihugu basaba abajeje intwaro ko bogira ico bakoze kugira iyo manga ireke kubandanya ibomora amazu eka ndetse n'uwogira umutima w'urukundo wese akagira ico abafasha ko yoshobora kubafasha kugira ngo bashobore gusubira kuronka ubundi buraro. Evelyn Irambona kubw'ikigo kijeje kumenyesha amakuru Sedicom. Arakoze Evelyn Irambona. Tukiri mu gisata c'imibano mu gihugu rwarukago mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura rugize imisi kambi y'ibikorwa n'inyigisho vyo mu buruhuko ibikorwa bitunganywa n'ikigo c'ugwaruka co mu Kamenge uruganda rw'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru rwaragendeye go gwaruka ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 12 Myandagaro ugwibonera uko ivyo bikorwa biriko biragenda. Buri mwaka ikigo c'ugwaruka co mu Kamenge kiratunganya ikambi y'ibikorwa n'inyigisho kugwaruka ruri mu buruhuko ngo kirufashe kudasamazwa n'amarigara ataca rumariye. Uyu mwaka ivyo bikorwa vyatanguye kwigenekerezo rya 21 mu Kakaro bikaba vyahuje ugwaruka ruba mu makaritiye agize uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura ku civugo ngo ugwaruka mizero ubuzima nakazoza mu miryango mu gihugu cacu ndetse no kwisi yose. Ugwaruka rungana 720 rukaba ariko gwitavye ibikorwa muri uno mwaka wa 2020. Blaise Pascal Nsabinganji ajeje ivyo bikorwa yaratubwiye intumbero y'ivyo bikorwa n'indinganizo yavyo. Aho tubaye turabona kugena ugwaruka rubaho turabona ibikwega ugwaruka ni vyinshi ni nayo mpamvu rero duheza tukavuga tuti tubashire hamwe tubafashe kubarinda guhava bakwegwa n'ivyo bintu bitandukanye bitagira mvura ahubwo izo nguvu zabo bazishire hamwe bashobore gukora ibikorwa by'iterambere. Ibikorwa bigabuye mu mici ibiri imbere y'umutaga bafyatura amatafari inyuma y'umutaga naho bagaca baja mu masale aho baronswa inyigisho. Ibindi bikorwa by'amaboko no gusigura imiferege no kutunganya neza ibibanza bihuriwemo n'abantu benshi. Formation nazo nyene turaraba vy'ugwaruka ruhurumbira cane canke intambamyi zishobora gushikira ugwaruka. Aha rero turaheza tugakorera cane cane no kubijanye n'agateka kazi na muntu gukingira ibidukikije kubafasha mu bijanye n'amagara yabo ingene bo kwikingira izo ngwara z'ivyaduka hakaba kandi n'ibite ubuhinga bwa none gutuma tumanako turaheza tukarondera abadufasha babereka inzira nyayo bokurikira. Ugwaruka nago ngo rurahimbagwa no kuja muri ivyo bikorwa nkuko Sheira mu impundu umwe muri ugo gwaruka bitwiganiye yaratumenyesheje akamaro vyamugiriye mu myaka inamaze aja muri ivyo bikorwa. Kwa twari dukeneye yuko duparticipa muri ibi vyigwa turonkera nga tubone yuko tuvuye mu miryango yacu tugiye mu bandi bajene mu yindi miryango kugira ngo tumenyere iyindi mico. Ni rya kane ndahungukira vyinshi kubera iyo tuko turagira ama formation twashobora kuba turi nk'ahantu tubaye tukabona ibintu atitwararika ibintu vya environnement muganga kuri centre bagasha batwereka inkurikizi mbi zavyo kandi fin d'offre ikintu kibi bizozana. Arsene Irakoze yaratubwiye nawe nyene icatumye aza muri ivyo bikorwa n'ivyamugiriye akamaro akabashimira cyane ico kigo c'ugwaruka. Kandi travail iza kunyokipa mu gihe tumenyereye gwaruka rwinshi
kenshi muri bino bihe vy'uburuhuko byo usanga bamwe bagiye mu nyifato zitabere kandi travail mbaje gufasha abantu batishoboye ko dufsaturira abantu amatafari abantu batafise uburyo bwo kuyavyaza ku mafaranga kurigize irya gatanu nje muri kandi travail ibintu maze kunkira nzi cyane sinerwa ngo ndabimare ko tuje muri kandi travail ni inyigisho nyinshi turonka cyane gose zige zitandukanye zitwereka ibihe twebwe abajene ibintu tugenda turabamwe ariko bitabereye ariko centre jeune turinze tuza hano ni kuvuga yuko iraraba burya ibibazo bikuri ugwaruka rugira ikashobora kuduha inyishu nkenge no kuri novuga centre jeune Kamenge yaje hageze irakamaho iragahezagira abiyumviriye gushiraho kino gikora ca kandi travail turazigwaruka bagenda barakiza muri no myaka y'amakando travail ntitwaruharuwe nico gituma mvuze ati Imana nishobora gusa kumenya igikorwa bakora kandi Imana nishobora kubahemba nibirenze cane gose ndabasabira umugisha twaravuganye kandi numwe mu batanga inyigisho mupfasoni Beatrice Sengiyumva asanzwe anakora muri ico kigo mu gisata cyo kugwanya umugera wa sida yavuze ko inyigisho batanga zigirira akamaro go gwaruka turabona impinduka kuko imyaka yose tumaze kubikora turamaze kubona ko habaho uguhindura inyifato na cane ko hari bamwe baca bagaruka bakatwitura bakatubwira ibibazo bafise abandi tugasanga rimwe na rimwe barafise ingwara zifatira mu himba vy'irondoka ariko zabateye isoni kwivuza tukabarangira aho bashobora kuzivuza ku buntu abahurikiye mu mugwi wa Rotary Club Ngoma barashikirije imfashanyo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 14 Myandagaro abakristo basengera kuri paroisse yitiriwe Anamweranda ku Musaga mu ntumbero kubafasha kwikingirikiza ca coronavirus ni inkuru ya James Nimpaye kuri wa gatanu igenekerezo rya 14 niho abahurikiye mu mugwi wa Rotary Club Ngoma igizwe n'amashuri hamwe 8 baja muri paroisse Anamweranda ubwo umushinga ntahe ndakoze arongoye umugwi Rotary Club Ngoma aratubwira ico bari bagiye gukora baje rero ngaha kuri paroisse Anamweranda mu gikorwa cyo kugira ngo dutange fashanyo ku bakristo basanzwe sengera ngaha kuri paroisse iyo fashanyo rero ni mu mugambi wo kugwanya ikiza ca coronavirus kubera rero n'igihugu cashize imbere umugambi wo kugwanya ico kiza twari twiyumvire rero muri iyi minsi ko twoza tukazana ibikoresho byo gufasha abo bakristo imiryango iba ngaha n'isengera ngaha anye kuri paroisse ibikoresho bigizwe n'indobo mwe bashiramwe amazi yo gukaraba bikaba byari bigizwe n'amasabune yo gukaraba mbega ni kweki imwe mwahisemwo kuza ngaha kuri paroisse Anamweranda naho twahisemo kuza ngaha muri paroisse Anamweranda ariko siho honyine twakora ico gikorwa igikorwa twagikoreye mu migwi yindi itandukanye paroisse Anamweranda iri mu yindi migwi twahisemwo uno munsi nayo kubwa niyo nizeye Gloriose umwe mu bakristo basanzwe basengera muri paroisse Anamweranda aratubwira ingene bakiriye ivyo bikoresho nukuri byakiriye neza baraduha ibikoresho byo kwikingira baraduha amasabuni 8 n'indobo nukuri turashimye kandi Imana ibahezagiye kubwa patiri mukuru patiri Desire Tiremesha arongoye paroisse Anamweranda arashimira ayo mashuri hamwe aho anatera akamo abakristo ko ibikoresho baronse babwirizwa kubifata neza kandi bakabwirizwa gukurikiza impanuro bahabwa bwa mbere no gushima uyu mutima bagize abo bahurikiye muri Rotary kamo twotera abakristo baronse izo mfashanyo n'abandi bazozironka mu nyuma niko tandukana kamo leta igitera mu kugwanya ico kiza ko tandukanye kandi nk'akamo Eklezia Katolika biciye ku bungere bacu baduhimiriza yuko ico kiza koko kiriho naco gituma rero ivyo bikoresho baronse babwirijwe kubifata neza no kubikoresha hanyuma bakaza nabo nyine aho baherereye baza baribukanya kuko umuntu agiye kuraba muri iki gihe barahororokewe banga hirya no hino abantu batagikaraba nk'uko bisabwa basaba yuko ahubwo bishamwe ingufu kugira ngo ritwinjiranwe cane n'ico kiza nosozera ndamenyesha ko umugwi wa Rotary Club Ngoma watanze indobo n'amasabuni ku miryango y'abakristo irenga 30 hamwe n'abandi bazobandanya baza kubitora ngaha kuri paroisse Anamweranda muri paroisse Anamweranda n'impaje ubw'ikigo kireje kumenyesha makuru ca Sadicom midiocese nkuru ya Bujumbura tuje mu gisata c'inyigisho umuntu mbere kunagura ubutumwa bwo kuririmbira Imana abari mu mugwi y'abaririmbira Imana yose yo kwishuri tabariro gifota iri muri paroisse Buziracanda yitiriwe Papa Yohani wa 23 Mweranda bararonkejwe inyigisho ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 14 Myandagaro idonido na donation Munezero inyigisho nshimikiro ishingiye ku kivo kivuga kiti uruhara rw'umuririmba Imana mu masabamana no muri Eklezia muryango izo nyigisho zatanzwe na Fratiri David Christophe Niyumuhoza hamwe na Fratiri Zerote Kiberwa basanzwe bari mu butumwa muri paroisse Buziracanda baramenyesheje abaririmbira Imana bari bitavye
izo nyigisho ko muririmbiramana w'ukuri ari urangwa n'ingeso nziza yicisha bugufi aganira urukundo afise indero runtu kandi akurikiza amabwizwa y'Imana na Ekleziya. Barabandanije bamenyesha ko umuririmbiramana yokumva neza ko kuza muri korale ari ubutumwa yahawe n'Imana kugira ngo bafashe abakristo gusenga neza biciye mu ndirimbo nyeranda. Basozereye babasaba ko kugira ngo ivyo byose bishoboke umuririmbiramana uwo ari we wese yoba aruhurumbira amasakramentu cyane cyane isakramento ry'ikigongwe n'isakramento ry'Ukaristiya. Izo nyigisho zasozerewe n'igisabisho ceranda c'inkuka y'imisa yaherejwe na Padiri umwibutsamana w'imihari n'imigwi Padiri Marcos Niyonzima. Mu twashoboye kuganira bari bakurikiranye izo nyigisho baragaragaza akanyamuneza bafise bati turahimbawe cane n'izi nyigisho duhejeje kumviriza ziratwigishije cane ko umuririmbiramana afise uruhara runini muri Ekleziya. Turumvise ko umuririmbiramana niwe afasha abakristo gusenga. Turashima cane aba batumwa umukama yaturonkiye, turashimye n'ubutumwa baturonkeje, saba ko boshikangira n'ahandi hose bakamenyeshayo ndetse natwe bakazogaruka bakabandanya batwigisha. Tubamenyesha kandi ko ijoro tabariro gifota rigizwe n'imigwi y'abaririmbyiramana ishika kuri 4 ku bwa Sedikome Paroisse Buziracanda Donatien Munezero. Paroisse Kanyosha yifatanije n'umuryango w'abanaguye muri Mutima Mweranda wo muri iyo Paroisse baratunganije ihwaniro ry'ugwaruka kuva ku inekerezo rya 12 gushika ku inekerezo rya 14 Myandagaro kucivugo ngo imbere y'uko ndakurema mu nda yo kwibarutse ntarinda kuzi. Donido na Gonzalve Nashimikiro. Iryo hwaniro ryagitabwe n'ugwaruka ruri mu buruhuko bwo mashuri y'intango n'ayisumbuye ubwiga muri kaminuza canke gwahirije amashure. Umunsi wo gusozera iryo hwaniro Jeremani Ntanga umusuko wanaguye muri Mutima Mweranda mu Kanyosha akaba ari no mu mugwi w'abateguye iryo hwaniro yatubwiye icatumye baritunganya. Tumwumvirize. Gwaruka rusanzwe ruri mu buruhuko murazi ko bama bicaye ku marigara bama bari mu bindi bavuga ibitari byo canke bari ku mateleviziyo. Twiyumviye ko go gwaruka twoza tukagwegereza umukama hanyuma naho bagaheza bakiga bakabona ikibereye kugira ngo baze baronke ibintu vy'akamaro gusumba aho ko bari kwicara ku marigara canke ku mafilime ataca bafasha. Ugwaruka gwitavye iryo hwaniro yararuhaye impanuro asaba kubera umuco abandi no kuzigama inyigisho gwaronkejwe muri iyo minsi 3. Ico no bahanura nuko ivyo vyose bize ivyo vyose bigishijwe bogenda bakabishira mu ngiro bazoheza baba abantu bazima abantu bobaha umukama bizobafasha no gushika mu ijuru hanyuma bibahe no kugira indero nziza mbere no kwitwararika ubutumwa bwo mu Paroisse n'imibiri yabo n'igihugu cyose kizoheza kibe ciza. Eka namwe mu bari bitavye iryo hwaniro baragaragaje ko hari ico bungutse bongera bashikiriza n'ingingo bigiriye kugira ngo bazogende izo nyigisho nabo nyene tubumvirize. Narumvise ko mfise uwunkunda yankunze kuva ntarava mu nda y'uwanyibarutse kugeza no munsi mfise uwunkunda kurusha abandi bose. Nashoboye gusigarana yuko turi umuco kandi turi umunyu w'isi ko dukwiye kuza turamurikira abandi tukaryosha isi kandi nashoboye gutahura ko imibiri yacu ari ingoro ya Mutima Mweranda. Tuno nasigaranye ko nahe Imana yoshura kuntora ikantuma noshura kubanguka nkagenda kuko Imana imaze kugutuma ibiri kumwe nawe. Tubamenyeshe ko hari heze imyaka 3 atahwaniro ry'ugwaruka mu gihe ciciri tunganya muri Paroisse Kanyosha na iryo ryaraye ribaye ikaba rigira 9 kuva mu mwaka wa 2007 Kanyosha ibaye Paroisse mu Kanyosha Gonzalve Ntashimikiro bwa Sedicom. Abari mu muhari wa Regio Maria 200 hamwe n'abandi babiri bo mu muhari w'abagenzi ba Montfort bo muri Paroisse Kiganda bose baragize indagano zo kwinjira icese muri iyo migwi y'ubutumwa mu nkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Jean-Marie Vianney Nduwimana hari ku munsi wa 5 igenekerezo rya 14 Myandagaro. Aba bo mu muhari wa Regio Maria bakaba bariko barahimbaza musi mukuru wa ACS. Ni nkuru ya Jean de Dieu Ndizeye. Ivyo rero byose byabereye mu nkuka ya misa yatanguye igihe cy'isaha 3 n'igice irongowe na Patiri Jean-Marie Vianney Nduwimana asanzwe ari nawe ajejwe ubutumwa bw'imihari n'imigwi muri Paroisse Kiganda. Mu nsiguro yiwe yarasavye abaregio n'abagenzi ba Maria Montfort ko batokwigera bihebura mu buzima bwabo kuko ngo intambara bagwana atari intambara y'umubiri ariko ari intambara y'umutima Imana izobaje imbere. Nyuma y'iyo nsiguro abaregio baciye bashikiriza indagano zabo bafashe ico bita Vixerium ibendera y'abaregio hakurikiye kwishikana kuri bose nabo nyene bishikana bafashe iyo Vixerium hakurikiye kugira indagano ku bana babiri bari mu bagenzi ba Ludovico Maria w'Imontfort. Inkuka ya misa irangiye twaregereye umwigeme niyo nkuru Raisa yari ahejeje kugira indagano muri uwo muhari wa Regio aratugaragariza akanyamuneza afise. Ndahimbawe cyane kubona nishikanye ku muvyeyi wacu Bikira Maria kugira ngo tumusabe atwongerereze inkomezi na cyane mu butumwa turimwo mu muhari wacu wa Regio ya Maria. Uwo munsi kandi
abareji iyo bariko barahimbaza umunsi mukuru bita Achies. Umushinga ntaye Mariko Ngendakumana asanzwe ari nawe arongoye uwo muhari muri Paruwasi Kiganda aratubwira insiguro y'uwo munsi mukuru. Aranatubwira akabirya kabaye muri uyu mwaka tumwumvirize. Umunsi mukuru wari mu mwaka witwa Achies. Usigura yuko ari ingabo zigabiye gutera zihurikira hamwe muri ico gihe zikerekana koko ko ari ingabo z'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Muri uwo mwaka rero hajemo nakandi bita akabirya. Twishikanye kuri Bikira Mariya twiga umunsi mukuru wa Achies turi abarejiyo inyegu abagenzi ba Montfort n'abatabazi atanumwe avuyemwo kandi byaryoshe bikanezera kuko twahora tubikora isabi baje gusangira inkuka ya misa bace bahurira mu nyubako za Paruwasi Kiganda barasangira amasaka. Patiri ajejwe ubutumwa bw'imihari n'imigwi yarabakengurukiye gose ko bahomoye uruhome rw'abatandukanya anabakengurukira ayongera batumirira ati murakundisha uwo muhari abana banyu n'abuzukuru kuko nakare ngo abariko baragirindagano muri uwo muhari bari bageze mu za bukuru. Ku bwa Sedikome Ndizeye Jean de Dieu Paruwasi Kiganda. Umugwi w'abaririmbira witiriwe Etoile du Soir urangurira ubutumwa muri Paruwasi Regina Pacis yo mu Kinindo warahimbaje isabukuru y'imyaka 20 umaze uvutse hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 Myandagaro. Inkuru ya Joyce Girene Manishimwe. Tarakanyamuneza mu mugwi w'abaririmbira Etoile du Soir aho bahimbaza isabukuru y'imyaka 20 barangura ubutumwa muri Paruwasi Regina Pacis yo mu Kinindo. Ivyo birori vyatangujwe n'inkuka ya misa aho muri Ecclesia Katolika bahimbaza iyurizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya irongowe na Patiri mukuru Agapiti Nindorera ari kumwe na Faratiri Bernard Ndihokubwayo asanzwe yahoze ari muri uwo mugwi w'abaririmbira Musiguro Patiri Agapiti arakeza uwo mugwi intambwe bagezeko mu butumwa anabatumirira kubera umuco urundi gwaruka mu nyifato. Inyuma y'inkuka ya misa baciye baja aho bateguye agatutu ariho havugiwe amajambo nyezina y'urubanza. Iradukunda Alain Tanguy asanzwe arongoye uwo mugwi aratubwira amamuko n'ubutumwa barangura muri Paruwasi Kinindo. Tanguye gukora ibikorwa tariki 15 z'ukwezi k'umunani mu bihumbi 2000 tangurira mu Kinindo ko hari kibazo coko imisa yo ku mugoroba itarigira abantu bayiririmba hama imisore n'inkumi baja hamwe bafata ciyumviro cyuko abasore n'abankumi bakaja hamwe bakaririmbira Imana bagafasha abakristo gusenga ku kanya ko ku mugoroba. Mu vyo twaranguye byinshi turamaze gukora ibiteramo bitandukanye turamaze gusohora urukurikirane rwitwa Ntaconzoba rw'indirimbo 10 zitari nke bashaka kuzisanga ku rubuga rwa YouTube kuri Chorale Etoile du Soir no dushobora gushira nkenke mu gihe tutarasohora urundi rugira kabiri nago nyene ruriko ruraza tumaze gusohora indirimbo zibiri harimo n'imwe y'amasanamu yitwa Imbabazi zawe. Madame Fidelite Rukundo umwe mu bahoze barongoye uwo mugwi kandi arongoye n'ishiramwe ry'abahoze bari muri uwo mugwi aratuganirira ivyamwa yahakuye. Byaratumye ukwemera kwacu gukomera, biratuma tumenya gusenga, biratuma tumenya kuririmba. Urazi ko bavuga ngo iyo uririmbye uri kurasenga kabiri. Joella Kamariza asanzwe ari muri uwo mugwi aratubwira ivyamwa amaze kuronka. Nka jewe kera naragenda mu misa gusenga mugabo nagenda umenga nibwirizwa nkagenda nacerewe gabo kuva ninjiye muri chorale ndagenda nkumva ko ndi kumwe n'Imana hama nkamenye gusenga kugira prière personnelle kumenya kuririmba. Twamenyesha ko uwo mugwi w'abaririmbira Etoile du Soir usanzwe urimo ugwaruka gwinshi nabubatse ukaba uririmba isaha 11:30 ku misi y'Imana n'imisi ya gatanu. Batanguye ari gitigiri 20 ariko ubu bashika kwijana na 20 n'abandi bashika kujana bari mwishira hamwe FCH y'abahoze bari muri uwo mugwi. Joyce Girene Manishimwe Paruwasi Regina Pacis yo mu Kinindo ku bwa Sedicom. Akaba ari yo nkuru sozereye ko no makuru shimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyatega abiri shimire bagenzi banje bafashije kuyatorokanya Odwa de Kaze no yariko arabashikiriza ndabipfurize kuroranirwa mu byanyu byose.